Shalom shalom. Amen. Nanjye ningaha shimira Imana n'umukozi w'Imana umubyeyi wacu Dimashi yaravuze ngo hari umuntu agwaye paralize guhera ngaha gumanuka ngaha nanjye yari jewe burya je sinagorora ukuboko kandi sinagira uku rero ibyo bintu nari bimaranye imyaka myinshi cyane yashika 13 kandi bari bagerageje kumvuza mu bitaro bitandukanye byose ngaha Bujumbura hose je nk'ibiruguru hose bari bamanukanye baramvuza amaze kumvuza nta mudogiteri numwe ngira ngo w'amaso tutari rwabonanye ubwa mbere arambura amaso akira ndamubwira uwo muntu kandi yari umuntu akomeye kabisa arambwira ati we kubona wakiza amaso aho naho bizohera buke buke ndamubwira ati oyaye sinkiga ntibikunda sinunama mwikaye tikubera iki asubira aramanukana aramvuza aha n'ubundi haguma akantu kunamukumikaye bikanga iby'Imana yakoze rero ubu ndagorora ukuguru ndakugorora ukuboko nkongera nkagutuna amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Mana yanje warakoze wanzigamiye mu mpimba naruwo gupfa sinapfuye none mwami nuhabwa icyubahiro harashengera ry'Imana abamukije mu izina rya Yesu nagomba gushimira Imana aho yankuye mu mpimba jewe nafashwe ndiko ndakora taximen mu ibarabara jewe hariho umuntu w'umubanyi yarose umushitsi acabura ahamuraza hanyuma buza ahamuraza amumpa ati none ntagorane zizoba toya ntagorane zizoba icyantangaje nuko baciye bafata wa mushitsi bafata n'umwe yamumpa naje baca baramfata batwagiza yuko ngo twabitse ngo inkozi zikiye jewe rero baca baranjana mwibohero mu gashoka sawa ko wagiye nyene tubwire waracitse mu mpimba tubwire ingene wavuyeyo rero jewe kuntu navuye mu mpimba je numvise hatanzwe ikigongo cy'umukuru w'igihugu mugabo mwijoro naguma numva hariko havuga intahe ku radio nkagumva numva indirimbo ivuga ngo nta Imana yo itogukura kandi nta naho itogushitsa Imana yatabaye abandi na ntinajewe izo ntabaraho ndi njyamye nka telefona mukozi w'Imana Eric akamunsengere ikindi kintu naguma niyumvira ati none ibintu bizogenda gute imbere n'inyuma sifise ubundi abino umunyagisagara mvise abana ruguru imfuvyi ntibagira kibaraba sawa jewe rero naje numva kuwa gatandatu w'indwi heze bahamagara abagiriwe ikigongo n'umukuru w'igihugu icyantangaje nuko mu idosiye yiwanje twari nk'abantu 5 ariko sinzi ukuntu Imana yakivivuye nsanga nije ntanguye guhamagarwa abandi bose batashe inyuma zanje mu mpera Imana amashi Imana ya repentance. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Ndashimira Imana Dimashi nari ngaha nari maze iminsi mfise ukuboko ngaha nakudusuku ariko umukunzi w'Imana havugiye ati abafise amaboko mangani n'ibinyanya ngo baduze ukuboko hejuru naciye nduza numva amaboko yanje yose ukuboko konze warakize dukomera amashi umwami wacu Yesu ko yamukijije birakomeye Yesu ashimwe mukomere Imana amashi. Amen. Mushinge nta indirimbo n'ubundi mwanya dufise umwanya muto ndashimiye Imana ko uwo tubana yarandeze yamugiriye neza umunsi mwe apotre yavuze ngo arabe Imana ikijije agasho uwo munsi yavuze ninga hashitse muhira mama tubana arambara tubujya rero userugo bagiye bahaze kuja kumufunga hari umuntu bakorana yamutwa miliyoni 5 fasha dusenga Imana imucira inzira turasenga kuwa Mungu nyene indwi heze janumva cyagisuma bagifashe n'amafaranga yose bari cyaguza ama passport na premi baragifata ubukirafunzwe ndashima Imana ko ari inzo uwo tubanika munda kuja mu mpimba ivyo ndabihereye Imana icyubahiro amvise gushima kwanje. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nanje mpagaze nganshima Imana kuwa Mungu ndwi yahera naraha mu babatizwa narimwo
burya umukozi w'Imana aravuze ati hariho umuntu yatewe igitero n'inzoka naza hano tumusengera nderaguza mu isengero ndabura n'umwe nca ndavuga ati je kijya gitero gihe cyaza narakibonye ndagisengera birankaguhera burya narazice ngaho umukozi w'Imana aransengera burya ntaze n'ibyoroshe byagiye bigenda bikomera sinatase ngo ntaye muhira nace naho mu Buyenzi burya birankagose burya bukeye niho buratura biragenda buke guma ndatapika burya birateba biragenda birahera burya bigiye guhera hari umumama twari twazananye acahamagara umukozi w'Imana dukurikirana muri sereri Nyabiyogwa acaransengera burya rero nzice muhira wa mumama acarazarandaba anze kundaba acambwira ati munarondere ufise telefone nini agufase gusenga burya ku mugoroba amasambi turamuyiga acaranse avuga ati kora kunda nyana ho nyene umubabara andakora ubu warakize rero arasenga nuko narakize mufase ngomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Amen. Naje mpagaze ngahaje gusima Imana igitangaza Imana yankoreye. Hari ingwara yimaze iminsi yarananiranye abakozi b'Imana bakasengera nkumva idakira. Hama mwari mushereje tugiye muri serire. Aravuga ati abantu bafise ingwara yananiranye mutange ikimazi. Ico kimazi ndagitanze narabonye ikimenyesho cerekana yuko iyo ngwara yakize kandi ari ingwara y'inkorora yagumiza umwanya ku wundi. Hanyuma kwa Mungu naho umukozi w'Imana yaravuze ati abantu bose mufise ingwara zananiranye mwifate mu mutwe. Je narafashe mu mutwe mu kwizera ku maguru sinashobora guhonyora mu gisinziri narahonyora bitanga aje gusenga cavuga ati tera intambwe mumvirize ko mwakize nukuri je ndashima Imana narakize ubu ndahonyora mugabo mukuze naguma niyumvira ngo reka Mana jewe mva kure ngenda amasaha 5 ngenda n'amaguru nkaduga n'amaguru none Gamana aya maguru uremeye neza yuko azoshobora gukonga cyane mu gishinjiri sinshobore guhonyora gira icyo nkoreye Imana uwo munsi naratambutse numva birakunda jimira Imana rero kubera yankijije Yesu nahabwa icyo. Amen. Amasaha 5 agenda n'amaguru amanuka akaduga yandi masaha 5 amasaha 10 inyabiraba hari nabandi bariko baraza ngaha bava nimbari hino yimayuyo nimba bahita gute. Yesu nashimwe. Haleluya. Magaze nganshimira Imana kuko Imana ibandanye inkorera kuva nkishikanga n'ukuri nguma mbona akaganza c'Imana umukozi w'Imana Imana imuhezaga imwongereza amavuta. Je mwene wacu yabuze mabukwe wiwe bayapfuye kuwa 5 heze bamuhamba kuwa 5 ejo. Rero namahera nari mfise ya déplacement basaba ko bamuhambira ruguru bayumva basaba 40. Imana yakoze rero genda saba Imana kuba naragenda garuka kandi nanitike nigeze ntanga naragiye ndagaruka nukuri nivyo gushimira Imana ahantu hari kiganza nukuri dukomera amashi uwizera wese ashitse ngazo. Yesu ashimwe. Amen. Mbanje gushimira Imana nyene cyubahiro yampaye guhagarara imbere y'ishengero kubw'umwungere wacu mu mpera amashimana yacu. Amen. Ngomba gushimira Imana kugitangaza Imana yankoreye. Je ningiriye kwijabe umukozi w'Imana ngiye gusengerwa yarankoze mu mutwe arambwira ati wewe baragutwaye ifoto yawe bariko baragukorerako. Kuva ico gihe akinkora mu mutwe ikiganza c'Imana cyace kikaruka kirankorako. No kuvuga muri iyo minsi uyo muntu yarantindafanya ambwira ati nukuri ndagukumbuye ndakeneye ifoto yawe ndakeneye ukubona maze imisi ntakubona ndakubwira ati je ifoto zanjye zose zarafuditse mbe kutagishira ifoto yawe kuri profile. Umukozi w'Imana yaravuze ati si byiza kuza muri posting ibintu by'amafoto. Nukuri Imana yarabikoze ndavuga ati je nta foto zanjye musiganye kuri telefone wihangane igihe uzombona yego novuga ko ari ishimwe ry'Imana Imana yankoreye. Yindwi naho harabaye gitangaza umukozi w'Imana yavuze ati iyindwi niyo gusengera amafaranga niyo gusengera ubuzima. Nukuri Imana yakoze igitangaza cyanje ariko byose bihera muhehe bihera mu gutangira Imana. Nukuri ejo bundi je Imana kwa 3 yarakoze igitangaza gikomeye cyane nararanguye akantu agashira ngaho barambye ati naho karanguye uzotegeza guhomba amafaranga ni miliyoni 3 ariko ndavuga ati gukwizera kwanye no gutangira Imana sinzohomba. Ndavuga nti reka ngume ngaho kuko ryaje mamaze kumwe ko nzohoma ndavuga ati yokereka ndo nk'umuntu yompa amafaranga yanjye yakona karanguye. Ndavuga ati gukwizera kagumize ngaha nyene nukuri igitangaza Imana yaragikoze aho nyene nza numva umuntu ambwiye ati aho kanda guhangara. Ndavuga ati amafaranga yanana ayampaye nukuri amafaranga kubega ishimwe nari mfise byo nga kuri eglise ayo mafaranga nkiyaronka kwiyo nyungu nungutse amafaranga ngana ni miliyoni 25 nukuvuga kubishimwe numva ngaha riri ngaha navuga nti ati
amafaranga nuko birandenze cyasanga amafaranga wa muri ayanyungukiyeko ahubwo yagiye yatwaye uyo muntu nta ndamuzi nta namwe ndamuzi niho rero nacavuga ati je umuntu kagiye ntamubona reka nkori gutangara mu telefone kwizina mu twasize kuzivyabona hari geno usanga ari nukuri ku telefone yarambye ati je no amafaranga kwiye ndavuga nta kundi kumana senga aya mafaranga ariko yatwara ntarayanje nivya bishoboka amafaranga aragaruka niho nacara ngo ateka ndayazana aho uri handangira aho uri ndayakuzana urabe habamo miliyoni 2500 nukuri naragiye ntiyahaririye kubera namwe ati je ndakikije byose no kubesha yashiyazana mu gasakoshi ashirampeze y'amafaranga cyasura mu kigega ndavuga nti Imana ishimwe Yesu abaheza agiye amen